Bakunzi ba televiziyo y'igihugu turaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro tugira ngo tubashikirize uno munsi tukarabira hamwe uko igisata c'ubutare n'amakariyeri cifashe mu gihugu. Muri make rero ibitari bike biramaze kurangurwa kugira ngo ico gisata c'ubutare n'amakariyeri kibandanye gutunganywa neza kandi gifashe koko mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Aha umuntu akayovuga ivyigwa bitandukanye vyaranguwe kugira ngo haboneke koko ubutare buri mu gihugu aho buherereye n'ubwari bwo. Ibikorwa byo gucukura ubutare no gukurikirana ibijanye n'amakariyeri bikaba byaratanguye kuva aho ikigo kijejwe gukurikirana ubutare n'amakariyeri OBM gishiriweho, aho hakaba hari mu mwaka w'2016. Aho rero ivyo bikorwa byatanguye mu bijanye no gucukura ubutare, ababijejwe bavuga ko biriko biragenda neza, naho amashira hamwe akorera muri ico gisata akoresha ubuhinga buteye imbere atamyaka myinshi aramara hano mu gihugu. Igihugu c'u Burundi rero Imana ngo yaragiteye iteka mu kugiha ubutunzi butari buke bujanye n'ubutare n'amakariyeri. Gutyo rero hirya no hino mu gihugu cacu mu ntara zitandukanye umuntu akaba ahasanga ubutare, aho atabusanze naho akasanga amakariyeri nk'uko ubushakashatsi bwagiye buraba bwavyerekanye. Uburorero notanga nuko nk'inzahabu urazisanga cyane cyane mu ntara y'Ibitoke, mu ntara ya Bubanza, mu ntara za Muyinga, Ibururi, mu Rumonge, mu Ruyigi, aho nyene kambere no mu ntara ya Bubanza. Ikorota nayo twita mu Kirundi Kurumbeti, uyisanga cyane cyane mu buraruko bw'igihugu, za Kayanza, Ngozi, Kirundo, hagati mu gihugu Igitega, Bubanza no mu Cibitoke urayisangaho. Hanyuma cyo kimwe n'agasegereti cubisanga muri izo ntara nyene. Hanyuma hakabaho nikere usanga mu ntara ya Rutana cyane cyane abasanzwe mubizi Musongati. Bisanzwe ugiye kuraba ingene nikere imeze mu gihugu cacu, ihera tuvuge ahantu hita Makamba nihera, hanyuma ikaduga za Rutovu, ikabandanya Musongati, igacibandanya gifata Waga na Nyabikere, hanyuma igacijabuka mu Cankuzo imuremera, ibandanya mbere no mu gihugu ca Tanzania hariya za Kabanga. Hano mu Burundi kandi umuntu akaba hasanga ubutare bwa vanadium Igitega, akabuye kakabuyenge mu ntara ya Bujumbura. Hakaba kandi harakozwe n'ivyigwa bimaze kwerekana ko ubwo butare buriho no mu zindi ntara nka Rumonge, hakaba kandi hariho ibizuku n'ibindi. Ubu rero ibikorwa byo gucukura ubutare n'amakariyeri bikaba byaratanguye, amashira hamwe n'amakoperative atandukanye ubu akaba ari ku kivi akora ibikorwa byo gucukura ubutare n'amakariyeri. Ibyo dusanzwe turiko turakora uno munsi no vuga yuko nk'amakariyeri uyu munsi turafise amakoperative asanzwe yimba akoresheje uburyo bubayabaye, n'amakoperative ashika uyu munsi turafise amakoperative ashika 530. Niyo aya nukushika mu mpera zo ku 8. Ubu hariho nayandi tugenda twemerera, kandi murumva yuko igitigiri kirarenze gatoyi 530. Hakabaho rero icyo twita amakontwari agura hanyuma akagurisha hanze. Amakoperative ashobora ku amakontwari nayo agaca ashorera hanze. Turafise amakontwari ashika 19 gushika uno munsi, ariko mu kwezi kw'icenda ndazi yuko hashobora kuba hariho iyi canke iriya nawe nyene yashobora kurungurusha igitigiri gishobora kurenga gatoyi 19. Hanyuma rero akabaho n'amasosiyete, amashirahamwe akomakomeye akoresha uburyo buhanitse. Imice ni ibiri,
amasosiyete ari mu byo kugira ubushakashatsi abandi yagira ubushakashatsi gushika turaharura amasosiyete ashika 6 hakabaho rero n'ayandi masosiyete yimba no munsi turaharura ayo tubahaye impusha kugira bashobore kwimba nyezina arashika kuri 5 ibyo byose rero umwimbu dukuramo bagashobora kurungika kushora hanze mu makungu kugira ngo turabe yuko twokongereza uburyo mu mafaranga y'agaciro muri kino gihugu cyacu Burundi. Mu rugendo rwo twagize mu ntara zitanu z'igihugu twarashoboye gushika aho amwe muri ayo mashirahamwe arangurira ibikorwa. Ubwo rugendo kandi tukaba twarutanguriye mu ntara ya Muyinga aho twabonye aho amakoperative ashika kuri 5 yo ku mutumba Nyamaso muri komine Muyinga nyene arangurira ibikorwa byo gufyatura amatafari. Umwe mu barongozi ba koperative Tuname rumwe imwe mu makoperative akorera muri ico kibanza yavuze ko ubu bakora neza borohewe kuko ubu ngo bakorera mu mategeko kandi bakorera hamwe. Ukuri turashima aho bigeze guko nk'ubu hageze kuriha dusanga atana kitugora guko byose twarabitunganije byose dusanga turonka n'abantu bari hamwe. Ikintu cyambere turaje gushima turashima ingene baje kubitwigisha baraje barabitwigisha ubwa mbere twabonye umenga ni nkuduhohotera ariko ko byagenda bigenda twagiye tubona yuko ari umugambi mwiza leta ikiratugirira. Mu gisata c'ubutare naho dutangurire kuri koperative twiteze imbere yo muri komine Busoni ikoresha abakozi bashika kuri 30 iyo nayo igacukura ubutare bwa wolframite na casterite. Iyo koperative rero ngo yarashize mu ngiro ivyo leta yayisabye harimo gukingira abakozi. Imbara ubutare bwabonetse tubusobohora ngaha ari uko ababijejwe barinze gushika ngaha bakadushira ko ivyangombwa tugaca tubijana tukabishora mu makontwari yemewe n'amategeko. Twebwe ikigo BM ubaho kije twararosa karusho keshi kitaraza twakora bidaciye mu mategeko ari giye twakora bitari mu mategeko mugabo ubu baraduha impanuro nyinshi tugenda turakorerako ngira ngo mwabonye aha abakozi barafise n'umwambaro ubwa mbere bafa kuza kwikorera atanu umwambaro bafise kandi baraduhaye ibintu byinshi tugenda turagira ko ngaha mu isite murabona ko hameze neza twagiye turabikurikiza ubu turafise akarusho kuko niyo turose umwimbu imbere yo kuwushora tubanza kubahamagara bakaza bakawushirako etiquette. Muri komine Ntega nyene ngo hariho ishirahamwe Ntega Holding Burundi ishirahamwe riri mu mugwi w'amashirahamwe ateye imbere ririko riraharangurira ibikorwa by'ubushakashatsi ku karere ka kilometero kwadrato 330. Aho rero bakakorera ubushakashatsi ku butare bwa coltan na casterite n'ibindi bijanye. Ubu rero ngo barashoboye gusaba uruhusha kugira ngo batangure kwimba ubwo butare ku karere kangana na kilometero kwadrato 70 kandi ngo barizera ko bazokumvikana na leta. Ubwo burenganzira rero bumaze gutangwa Ntega Holding izoca ija hamwe n'abatware hamwe n'abayenegihugu kugira ngo bavugane ibijanye n'umuzibukiro. Iryo shira hamwe naryo ngo rizokurikiza amategeko y'igihugu mu bijanye no guterera mu iterambere ry'abenegihugu mu karere ririmo. Turategekanya nk'umusozi wa Gisitwe n'umusozi ufise ikibazo c'amazi nkuko twebwe amazi tuzokoresha tuzoyakura ahantu twagize forage sinzi nano kivuga mu Kirundi intuzi hinguro tukazorishira ngaha hejuru ku musozi no kuvuga ngo abene gihugu begereye ngaha bazoronka amazi badasubiye kuvunika ngo bagende kuyarondera iyo hepfo mu mwonga. Turatekanya nuko ivyo cyo ni ngombwa yuko tuzokora amabarabara ko natwe tuzoba tuyacamwo nabene gihugu nabo bace mu mabarabara ameze neza. Turi mu bikorwa akazi ni ngombwa tugatange kandi tuzaguhera ku bene gihugu bavuka ngaha begereye ngaha nibo tuzoherako. Tukiri mu bijanye no kwimba ubutare bwa coltan na casterite hitwo kwibagira ishirahamwe Komebu rikorana n'ishirahamwe PME ari naryo rirangura ibikorwa rikaba ryatanguye gukorera ikabarore mu ntara ya Kayanza mu 2016 bakavuga ko bashima uko umwimbu uriko uragenda ubu mu gihe imbere y'ibihumbi 2016 umwimbu utigera urenga ibiro 400 ku kwezi ubu ngo umwimbu wabo uharurirwa mu matoni ku kwezi kandi ngo baraterera bimwe biboneka
mu iterambere ry'intara na komine, ibyo bakaba bayihuriza ko na buramatari w'intara ya Kayanza. Ibikorwa byacu akamaro bimariye iyi komine duhereye kuri twebwe biradufasha cyane, byaraduteje imbere. Tugiye muri aka karere turahera nko ku komine, byarahaye nk'abenegihugu abakozi 1200 akazi, abo bose barabayeho neza. Tugiye ku iterambere, ishyirahamwe ry'iwacu ryarubatse amashuri, nk'akarorero turahera nko kuri lycée communale Kabarore, hariho n'andi mashuri mato matoya za Kidunduri, za Mugongo, za Gateko n'izindi ni nyinshi. Aha mu komine ntitwahereje ngaha, twaragiye twarubatse amabarabara. Hari barabara mwabonye rica ngaha ntiryarengana, ariryo riza gwegura rigaca rifata ku komine, rijya ntiryarengana, kugeza ubu rirarengana. Twarubatse komisariya ya komine, twarabiterereye. Ntitwahereje ngaho, twarabandanije turagenda mu ntara. Tugeze mu ntara twarubatse, twaraterereye mu nyubako z'ibiro bya buramatari. Twaraterereye mu kubaka ikibuga cy'inkino, stade ya kijambere. Mu by'ukuri uravye ibyo twakoze ni byinshi, kandi n'ubu tubanaya tubikora. Twifuza yuko mbere tuzokora ibikorwa gushika no mu rwego rw'igihugu. Ivyo niho byanatumye duha amashirahamwe abiri, Taminko na CDP urukatazi rw'iteka, kubera twabonye by'ukuri ico amashirahamwe yamaze. Twarabonye yuko ayo mashirahamwe turetse yuko nayo yagwije umwimbo nabo abayakoreramo bakiteza imbere, mugo twashe tubabwire yuko ahubwo nyene turanafashanya mu kurwanya ibyo bintu byo gusesagura byo kwimba ubutare abantu babijana hanze. Turafashanya cyane, hanyuma barahaye akazi abantu batari bake cyane, ku buryo tubona yuko ubutunzi bwa komine Kabarore bwagiye bwiyongera. Tubabwire yuko gushika mu 2016 komine ya Kabarore mu kiga cayo mu nteguro y'amafaranga komine yinjiza ku mwaka yatekanye miliyoni 68. Mugo turiko turavugana nkuno mwaka bateguye kuzokwinjiza amafaranga imiliyoni 250 n'izindi. Murumva n'incuro zine. Mucamumva ko n'imigambi y'iterambere bakoresheje ubwo buryo baronka imigambi y'iterambere igenda yiyongera. Aho rero ntituvuze amahera yinjira, amashirahamwe yinjiza hari inyungu yayo, mugabo byinshi aya mafaranga acaja muri bene gihugu. Murumva yuko iyo hinjiye mu komine dufate nk'imiliyardi 2 kuko birashika zikanarenga. Mucamumva ko amafaranga haja mu miryango myinshi cyane, ahaja mu miryango myinshi, hari abayaronka ko, hari abagura ibintu n'urudandaza ruca rukomera mu karere. No mu ntara ya Ngozi naho nyene harakorerwa ibikorwa byo gucukura ubutare bwa coltan. Ishiramwe Bikomi akaba ari ryo ihakorera, rikaba rero naryo rifise abakozi bashika ku 150. Mu bijanye no gucukura ubutare bw'inzahabu nabwo izo nazo zikaba ziri mu ntara zitandukanye z'igihugu nka Muyinga na Cibitoke. Twaragendeye ibibanza bitandukanye byo muri izo ntara. Muri ivyo bibanza rero akaba yovuga ishiramwe rikoresha ubuhinga buhanitse TMB, Tanganyika Mining Burundi. Bamaze rero kuronka uruhusha baciye batangura gutegura ikibanza maze barubaka ihinguriro rya kijambere. Bakavuga ko batanguye gukora neza na neza mu mwaka wa 2019. Umwimbo wa mbere ngo ukaba watanguye kuboneka mu kwezi kwa gatatu ko mwaka nyene, nayo ku munsi bagakoresha abakozi bashika ku 350, harimo abakozi 200 bafise amasezerano. Iryo shiramwe rero ikavuga ko rizokurikiza amategeko hari mu gukingira ibidukikije, kandi ngo barafise umugambi ukomeye cyane wo guteza imbere abenegihugu mu ntara ya Cibitoke. Mbere yuko dutangura bino bikorwa byo kwimba, twarakoze ubushakashatsi bw'ingene tuzokingira ibidukikije, ingene tuzosubiza aha hose tuko turakora ingene tuzohakora neza, harimo ivyo gusubira
nk'ivu twakuye ngaha muri ko murabona twararibitse ni ukuvuga ko tuzorigarukana ngaha ibinogo byose tukabifurira tukatera ibiti ivyo byose ni ibintu twakoze muri ico cigwa. Hanyuma ikindi naco nuko mu mwimbu turonka hariho igice tubika ico no kwita provision gitegekanijwe n'amategeko dushira iruhande ico kuri konte itwabwa na twebwe hamwe n'ikigo kijejwe ivy'ubutare n'agataka arico BM hamwe n'ikigo kijejwe ibidukikije. Ivyo byose barabizi ni konti ihari kandi irijere n'abo bantu n'ivyo bisata bitatu byose hamwe. Tukivuga nyene ibijanye n'iryo shira hamwe Tanganyika Mining Burundi ricukura inzahabu ngaho mu ntara ya Cibitoke ngo ikibazo cyo gutanga umuzibukiro kiriko kirabandanya. Ivyo gutanga imizibukiro ntibirahera ariko n'igikorwa kibandanya n'ubu turiko turayaga muri banki hari abantu bariko bararonka imizibukiro yabo turabandanya mugabo hariho ingorane abene gihugu badatahura itegeko rijejwe imizibukiro abandi nabo bibaza yuko imizibukiro ategeza kuba amahera menshi hari abasaba ngo ibiro vy'inzahabu ariko ni kibazo cafashwe mu ntoki n'ubushikiranganje bariko baradufasha cyane kugira dutorere inyishu two tubazo duto hanyuma abene gihugu dushobore kubatunganiriza bigenda neza. OBM rero ikigo kijejwe igisata c'ubutare n'amakariyeri kimaze kujaho caciye gishiraho abagiserukira mu turere shika kuri dutanu tw'igihugu. Ivyo ngo bakaba babikoze muri ya ntumbero yo gukurikirana korohereza abakorera muri ico gisata c'amakariyeri n'ubutare harimo rero no kugwanya ubunyonyezi. Ubwa mbere abacukura batisunza amategeko bararereka abakozi b'ico ubwo buyobozi bukuru bwari buhasanzwe bakaba bazi murabona amatelefone yaragwiriye ati baduze bagaca bahagarika bamanutse bagaca basubira gukora bidaciye mu mategeko. Mugabo aho OBM ibereyeho hakabaho ibisata mu gihugu hagati bama bari kumwe nabo kandi ntibamenya igihe bahacira gacu usanga rero intumbero leta yashaka gushikako bayishitseko ndetse byaratumye ko mu ntumbero yacu harimo kugwiza umwimbu. Ivyo rero byaratumye haba kugwiza umwimbu ku buryo ngira novuga ko sinovuga incuro bwigwije ngereranije nuko byari bimeze kera. Tuguma tunagura abakozi b'ikigo OBM ducishije mu yandi mashira hamwe nyina dufasha kugira tube natwe tuje ku rugero rwo kubakurikirana neza ariko bijanye no kuraba umwimbu ariko bijanye no kuraba ya mafaranga bakoresha uburyo baheza bakabishira mu maraporo kugira natwe tubibone kuko ari usanga kiyeshi bivanye n'ubushobozi ubumenyi ushaka gusanga haba mutunenge kuko bajya amasosiyete n'abantu baza baravyigiye barabinonosoye ugasanga bafise n'amayeri meshi utabakurikiranye boshobora gucishamwe kugira ya nyungu ntiboneke. Ibyo byose tuguma turabibona tuguma natwe dutegura uburyo twoheza tukaja kugo rugero mu ntumbero yo korohereza abakozi kugira ngo bashobore kwama ku kivi aho hose bikenewe. Ubushikiranganje ngo burafise intumbero yo kongereza igitigiri cabo ariko bakabasaba gukomeza kubandanya akazi bataruha mu kurindira nayo kugira ngo umuntu akorere mu gisata c'ubutare n'amakariyeri ategerezwa gushira mu ngiro ibi bikurikira. Icambere coco hariho gushingishira hamwe kuko biratandukanye ku butare no ku makariyeri. Ku bintu vy'amakariyeri ku bintu vy'ubutare umuntu umwe ntarekuriwe kushingishira hamwe ngo aze kwimba ubutare. Mugabo ku bintu bijanye n'amakariyeri umuntu umwe arashobora gusaba uruhusha akaja kwimba gucukura kwizina ryiwe. Rero ku bijanye no gushiraho ubwa mbere ateza kubishira hamwe ko nako ndabivuga akaja mu kigo api agashiraho ishira hamwe rikaboneka hanyuma akandikira uruhusha umushikiranganje ubutari n'agataka amusaba uruhusha ko ashaka gucukura. Mugabo mwugo ruhusha hateza kuba harimo uruhusha yahawe n'umushikiranganje arabidukikije gwemeza yuko yize neza aho hantu ko atakintu kizokononekara canke ndetse ntawuvuga ko kitononekara yize ukuntu azohasubiriza mu nyuma ari ahejeje gukora ivyo bikorwa. Ateza kuba afise n'urupapuro ahabwa na mustanteri gwerekana yuko aho hantu agira akorere ko atamatata hari kuko iyo araha leta urupapuro rwa mustanteri barukwiye. Iyo araho umundi muntu arerekana urupapuro
gwerekana yuko bumvikanye canke yamuguriye urwo rupapuro rukaba gwemejwe na mustanteri canke na noteri. Aha mukamenya ko ikigo OBM caje nk'inyishu kuko imbere yuko kibaho ubushikiranganje bw'amazi amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka bwagira ingorane mu gucungera uko ico gisata gikora. Ubu rero intambwe yatewe ngo ikaba yibonekeza. Uno munsi ugiye kuraba gushika mu 2000 twaraharuwe rusanga gushika mu 2018 tugiye kuraba amafaranga y'agaciro yashoboye kwinjira no bamenyesha yuko niho ubonera akarusho igisata caciye kigira. Murumva rero yuko ikigo OBM niho ubona uruhara iki kigo cagize ugereranije nuko igisata cy'ubutare cyagisanzwe kimeze muri rusange. Umushikiranganje w'amazi ubutare n'agataka Kome Manirakiza akavuga kandi ko mu bijanye no gukorana n'abegwa n'ico gisata imisi yose hakwiye kwama haja imbere kumvikana, ariko ineza gihugu akaba ariyo ishigwa imbere. Kubijanye no korohereza amashira hamwe akoresha ubuhinga buhanitse nko mu bijanye n'umuyaga nkuba, amabarabara n'ibindi, umushikiranganje Kome Manirakiza avuga ko leta ibifise ku mutima kandi ko bimwe bimwe yamaze gutangura kubikora. Nk'ubu nabamenyesha yuko nk'imabayi bakoresha igitoro cinshi cyane, bakoresha igitoro cinshi aho mbere batubwiye yuko bakoresha hafi ilitiro ibihumbi 6 ku munsi. Murumva rero yuko ari ibintu biba bikomeye gose, ariko rero tugiye kuraba dusanga bakeneye umuyaga nkuba navyo twayifashe nk'ama rero. Uno munsi tubamenyesha yuko Regideso yaciye ikorana na rigashira hamwe nyene kugira ngo barabire hamwe ingene boshora kuronka umuyaga nkuba. Uyu munsi rero aho bigeze nuko ibintu bimwe by'amapoto, ibintu biva mu gihugu ciwacu, amapoto kuyashikanayo, ibinogo bimba amapoto amwe mbere ku maraporo bambwira yuko ari amapoto amwe bamaze gushinga, ariko kandi bakaba baragize command y'insinga hanze. Izo nazo ziza rero zitevye gato. Uyu munsi rero turindiriye kugira ngo umuyaga nkuba ushobore gushika hajya kuri Tanganyika Mining Burundi imabaye. Hariho mu Kabezi aho bari ko barakorera bahingurira kabuye kimboneka rimwe Terrar, naho murabona iyo hahereye. Ubu ico no menyesha nuko twaramaze kugira gutanga isoko gushikana umuyaga nkuba hariya mu Nyabugete. Lo ya mbere catunga turatanga yindi lo ya kabiri ishikura umuyaga nkuba kuva hajya za Nyabugete Ruziba gushika mu Kabezi. Izo twaramaze kuzitanga kandi ishira hamwe twabihaye biriko rirakora. Batubwira yuko ibikoresho bigire bishike nubu nuko ntababajije bashaka kumbwira ko ibikoresho bishobora kuba biri ngaha hafi kugira ngo bashe gushikana umuyaga mu Kabezi. Hanyuma rero twaramaze kuvugana na igashira hamwe bace bafata umuhora uva kuri uyo wa Kabezi bace bakwegera hajya kuri izine bari korakorera ko kabuye kakabuyenge. Hanyuma mwambajije ibyerekeye nickel, ibya nickel ngira ngo nivyo haraheze iminsi twarashoboye kuronka umuntu yagize ivyigwa kandi akaronka n'uruhusha rwo gutangura gucukura, ariko nickel ikaba yari isanzwe ifise ibibazo byo kugira ngo bashobore gushikana ivyo biyimvye kugira ngo bashobore kubishora umuhora w'indarayi. Leta rero yahavuye isaba ko twogira iminyanyuro y'projet imwe, ukuvuga projet yo kwimba nickel na n'umuhora w'indarayi, ibarabara ry'indarayi bifatanye kugira ngo babikorere hamwe. Ubu rero ngiye turakorera ko kugira ngo turabe yuko iyo nickel ishobora gucukurwa igacifata rero wa muhora w'ibarabara ry'indarayi rya Musongati Uvinza
uja muri Tanzania kugira ngo bishobore kugenda bisohoke hanze biciye ku gifuko cya Dar es Salaam. Mushikiranganje bw'ubutare n'agataka rero bakavuga ko bafise imigambi myinshi ijanye no guteza imbere ico gisata. Aha rero akaba ariho kino kiganiro kirangiriye. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye, Imana ibahezagire.